Revenir à la Bible, kugaruka kuri bibiliya c'est ce qui fait plaisir au sauveur. nico kinezereza umukiza. Jésus appelle les siens, Yesu ahamagara abiwe suivez sa voix. kurikira ijwi ryiwe n'uyu munsi naho. Souvent nos pères, Kenshi ba data igihe bari bakiba i Babuloni barabyipfuza. maintenant, Ubu rero nous avons atteint Sion, twashikiriye Siyoni, là où trône aho l'unité. ahaganje ubumwe. Revenir à la Bible, Garuka kuri bibiliya à la lumière de la parole. ku muco w'ijambo. Que ce soit notre devise Kibe aricyo civugo cacu ibihe byose. sainte pour le Seigneur et à Twerejwe umwami iminsi yose. revenir à la Bible Garuka kuri bibiliya où toute séparation cesse. aho ugutandukana kose cyangwa umucano bihera. Seigneur de Babylone, Duhunge Babiloni tuje Siyoni. oh, quelle course belle. O mbega urugendo ruhezagiye. Oh, comme nous avons longtemps cherché Ese ukuntu twarondeye kera dans la lumière. twipfuza umuco, Mais maintenant au soir, ariko ubu ku mugoroba nous l'avons trouvé twarawuronse comme la parole le promet. nk'uko ijambo ribisezeranya. Revenir à la Bible, Garuka kuri bibiliya à la lumière de la parole. ku muco w'ijambo. Que ce soit pour toujours notre devise. Kibe civugo cacu ibihe byose, twerejwe umwami ibihe byose. Revenir à la Bible, Garuka kuri bibiliya suivant l'appel du Seigneur. kurikira umuhamagaro w'umwami, Vers les paroles du Sauveur ku majambo y'umukiza que nous aimons tant suivre. ayo dukunda gukurikira. Ne plus jamais s'éloigner Ata kwigera na rimwe tuja kure y'uyo atubohora mu bwiza. des êtres célestes sur la terre. Ni ibiremwa by'ijuru hano ku isi. O mbega umunezero. Revenir à la Bible, Garuka kuri bibiliya à la lumière de la parole. ku muco w'ijambo. Que ce soit toujours notre devise. Kibe civugo cacu Sainte pour le Seigneur à jamais. twerejwe umwami ibihe byose. Chers frères et chères sœurs, Bene data na bashiki banje, je vous salue tous mwese ndabaramukije très chaleureusement pour ce n'igishika kubwo iri koraniro rya mbere de l'année ryo mu mwaka Zurich. uyu mwaka Izirich. Nous sommes déjà dans une nouvelle année. Twamaze gushika mu mwaka mushasha wa kera warenze, ariko ntituraba inyuma Regardons ahubwo turaba imbere. comme le Seigneur nous a guidés l'année dernière. Nk'uko umwami yaturongoye mu mwaka uheze, uko niko azora turongora muri uwo mwaka nawo n'ikiganza gishikamye. Turashimira umwami yuko L'occasion akiduha amahirwe de venir ici yo à Zurich, gukoranira hano Izirish écouter kugira ngo parole véritable. twumvirize ijambo ry'ukuri ry'Imana. Nous remercions le Seigneur Turashimira umwami pour son amour. kubw'urukundo rwiwe no kubw'ubwiza bwiwe. Je voudrais lire une Nashaka gusoma ijambo tirée de Proverbe. dukura mu migani gatatu. Proverbe Mu 3. migani igice gatatu duhereye ku murongo wa mbere. Mwana wanje N'oublie pas ntuze wibagire ukwigisha kwanje,
et que ton cœur garde. ariko umutima wawe witondere amabwirizwa yanje. Umurongo wa kabiri, Ils t'apporteront kuko bizokongera kw'iminsi myinshi n'imyaka yo kurambya en abondance. ubugingo n'amahoro. Verset 3. Umurongo wa gatatu, L'amour et la fidélité ubuntu n'ukuri, mu gifaransa ngo urukundo n'ukuri ntibikuveko, ubipfundike ku izosi ryawe, ubyandike ku gisate nicyo mutima wawe. Verset 4. Umurongo wa kane, Acquérera niho uzobona gushimwa bo n'ubwenge bushitse mu maso y'Imana n'abantu. Fais confiance au Seigneur Umurongo wa gatanu, wizigize uhoraho umutima wawe wose, ta propre vie. kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Souviens-toi de lui dans Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. verset 7. Umurongo w'indwi, Considère pas ntukiyite umunyabwenge wowe ubwawe, le Seigneur. utinye uhoraho uve mu bibi. Ce sera un remède pour ton corps. Ibyo bizogutera kunonoka mu mubiri no kugira umusokoro mu magufa yawe. Umurongo w'icenda, Le Seigneur wubahishe uhoraho ibintu byawe, prémisse. bona umushuzo w'ibyeze byawe byose. Alors tes greniers Niho ibigega byawe bizokuzura byongerekane, kandi n'amato yawe azosesekara imitobe. Umurongo wa 11, mwana wanje ntugaye igikangiro coraho cyangwa gukosorwa ruhoraho, kandi nturambigwe n'uguhana kwiwe. car, verset Umurongo wa 12, kuko uwo uhoraho akunda ariwe ahana, comme nk'uko se w'umwana nyene ahana umwana wiwe anezererwa. au verset 5 nous avons Umurongo wa gatanu twasomye ngo confiance au ngo Seigneur wizigize uhoraho umutima wawe wose, et ne t'appuie kandi ntiwishimikize sur ta propre sagesse. ubwenge bwawe bw'iwawe. Nous remercions le Seigneur Turashimira umwami de ce que yuko nous pouvons dushobora encore misi yose kumviriza ijambo ryiwe hagati muri twebwe, kuko ijambo ryiwe nibwo buzima kuri twebwe, ubuzima bwiwe ni ukuri. nous remercions le Seigneur. Turashimira umwami kandi turashaka kumuhimbaza, tumuha icubahiro. Je voudrais prier. Ndashaka gusenga. Fidèle Seigneur, Mwami wizigirwa, nous te remercions turagushimira pour cette parole que nous avons lue. kubwo iri jambo twasomye. C'est la vérité. Ni ukuri Rien que la kandi nta kindi atari ukuri gusa. Turagushimira mwami wizigirwa de ce que tu yuko accompagneras, uzoduherekeza, nous garderas. uzoducunga n'urumwe umwaka nawo. À toi soit la louange. Awe uhabwa amashimwe, icubahiro no gushimirwa. Tukugiriye icizere mwami Yesu, kuko ijambo ryawe niko kuri, Ta parole, ijambo ryawe ni ego kandi ni amen. car tu es Kuko le même. uracari wa wundi ko wari uri ejo uyu munsi kandi no mu bihe byose bidashira. Nous te remercions, Seigneur Jésus, Turagushimira mwami Yesu ce matin. ku bwa kino gitondo, Que tu puisses nous bénir. ushobore kuduhezagira, Que tu puisses ouvrir ushobore kugurura imitima yacu mwami Yesu, kugira ngo ijambo ryawe ry'ukuri canke ijambo ryawe ry'ukuri ribone ikibanza mu mitima yacu. que tu puisses nous permettre, Ushobore kutwemerera ko mu mitima yacu tugumyayo iryo jambo iryo tugiye kumva. fidèle Seigneur, Mwami wizigirwa, wewe soit la louange. uhabwe amashimwe, icubahiro, ushimigwe mu izina rya Yesu, amen. Chers frères et sœurs, Bene data na bashiki banje mu mwami, moi aussi je vous salue très nanje ndabaramutsa n'igishika kuva Zurich, et je vous souhaite kandi ndabipfuriza mwese véritablement à tous by'ukuri mwese gushika ku mpera z'isi les riches. imigisha myinshi y'Imana. Nous savons tous que le Twese message turabizi yuko ubutumwa bw'Imana bubwirwa abatoranijwe. à tous ceux qui attendent Kuri abo bose barindiriye yuko umwami agaruka prennent akadutwara
avec lui akatujyana nawe dans sa gloire. mu bwiza bwiwe. Et nous avons kandi reçu ou eu le grand privilège twagize parler amahirwe akomeye kuba ntitwavuze ubutumwa gusa, de pouvoir ahubwo proclamer twatangaje ubutumwa bw'Imana bw'inkomoko bw'agakiza. Amen. Frère Keller Mwendata Kera a lu une parole. yasomye ijambo ryiza cyane. Et si nous lisons Iyo dusomye ibice 31 byo mu migani, il y a vraiment une hariho mu sagesse by'ukuri ubwenge nk'uburaho qui a été résumée bwavuzwe mu ncamake et qui englobe kandi tous les domaines. bukwira mu bintu byose by'umuntu ashobora kubamo. Ni gusa ibyo ni iby'ubushobozi. Tout ce qui Abantu est dit ibintu byose byavuzwe na Salomo. et même la reine de Saba Mbere n'uriya mwamikazi w'Isheba a été tellement subjuguée yararengewe, ou submergée ararengerwa qu'elle a dû dire ku buryo bw'uko yashoboye kuvuga, on ne m'a même pas dit aravuga ngo ntibanambwiye n'igice ce dont j'ai été. cy'ibintu niboneye. Et nous allons Ariko directement nous plonger. turagiye kwinjira mu byanditswe byera. Tous peuvent relire Bose les chapitres. abantu bose bashobora gusoma ibyete byo muri Yeremiya bakabishyira ku mutima. Pour moi, Kuri jewe il s'agit d'apporter le message bijanye no kuba nozanira ubutumwa bw'ishengero ry'isezerano rishasha, kandi muraza gutangara le premier don de l'esprit impano ya mbere ya mwemu mentionné ivugwa est la sagesse divine. ni ubwenge bw'Imana. Je vais prier frère Bob Ngomba sabe Mwendata Bog asome brièvement mu ncamake le merveilleux passage umurongo mwiza cyane wo mu Bikorinto wa mbere 12. Nous lisons Turasoma mu Bikorinto ba mbere 12 à partir du verset 7, guhera ku murongo w'indwi gushika kwa 11. 1 Corinthiens 12 verset. Abikorinto ba mbere 12 guhera ku ndwi gushika kuri 11, umurongo w'indwi. Or, la révélation de l'esprit Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu kugira ngo bigire ikimazi. si verset 8 Umurongo w'umunani, kuko umwe aheshwa na mwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ijambo ryo kumenya. du même esprit. Verset 9. Umurongo w'icenda ngo uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu umwe ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura imwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura Parler en langue. izo ndimi. C'est 11. Un seul et même Umurongo wa 11 ngo ariko ibyo byose uwo mwemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. il le veut. Amen. Amen. Remercier Hashimigwe umwami. un seul et même esprit opère Uwo mwemu nyene umwe toutes ces choses dans akora ibyo bintu byose, l'église du Nouveau akabikorera mu ishengero ry'isezerano rishasha. Et nous aimerons tous Kandi twokunze twese kugira umwimenyerezo mushasha wo kubona hasukwa mwemu yera, tous ces dons, ko izi mpano zose, la sagesse divine, ubwenge bw'Imana, la connaissance divine, ubumenyi kumenya itanga,
la foi manifestée kwizera kugaragajwe n'Imana. tous ces dons sont Izi mpano zose ni impano za Mpwemu Yera donnés à l'Église. arizo zahawe ishengero kubwo ukubakwa ku buryo bw'uko ingingo zose Soit mu véritablement by'ukuri ziba zuzuyemo Mpwemu w'Imana. mais comme nous l'avons Ariko nk'uko twabyumvise mu ijambo ritanguzwa havugwamwo ubwenge bwa Salomo, rero hace haza mu byumviro yuko ubwenge bw'Imana a été donné à l'Église. bwahawe ishengero. Et soyez honnêtes, Kandi reka tuvugishe ukuri, nous avons tous besoin de twese turakeneye ubwenge buva ku Mana, connaissance. ukumenya kw'Imana. Nous n'avons besoin Ni- que de ce, Dukeneye gusa ibintu bivuye ku Mana. tout ce qui nous est propre. Ibintu byose byacu bwite ntibifise ikibanza mu bwami bw'Imana, turashobora kubisiga muhira. Kandi nico gituma harashimikwa ko Sur le fait yuko que les dons impano zose za Mpwemu conduits zirongogwa zigakoreshwa l'Église mu ishengero par l'Esprit de Dieu. biciye kuri Mpwemu w'Imana. Et puis, Hanyuma après inyuma parler yuko sur tous les dons, yavuze akanandika ku ndimi ku mpano nyinshi, haca haza rero ikintu nyamukuru et si je connaissais tous les mystères, ngo iyoba naho noba nzi amabanga yose, naho noba mfise ukwizera kose, ariko je n'avais pas nimba atari urukundo rw'Imana mfise, aho rero nta kintu na kimwe noba ndi. Nk'uko biri mu Bikoro ba mbere 13:2. Uyu munsi turagiye en avant gushira imbere urukundo rw'Imana, dire simplement tuvuge gusa, et témoigner dushinge notre cœur, intahe n'umutima wacu wose yuko mu bwami bw'Imana tous les rachetés, hamwe n'abacunguwe bose tout est enveloppé. byose bifukirwa mu rukundo, byose bikorwa mu rukundo. Ahantu hatari urukundo rw'Imana, Là, Dieu n'y aho Imana sihiri. Et c'est pourquoi Nico gituma nous lisons turagiye gusoma imirongo imwe imwe ya Bibiliya y'ingirakamaro cyane mu ceti ca Yohana, brièvement kandi mu ncamake nous y référer. tubifatireko. Frères et sœurs, Bene data na bashiki banje, si est le temps iki nico gihe de la pleine restauration cyo kugarukanirwa byuzuye ibintu byose byari mu ishengero ry'ubwa mbere, tous les dons, impano zose za Mpwemu, tous les fruits de l'esprit, ibyamwa byose bya Mpwemu, tout doit byose bitegerezwa kugaruka tel que cela était. nk'uko byari biri ku ntango. Et alors, Hanyuma même le monde, mbere n'isi izomenya yuko turi les enfants, abana by'ukuri b'Imana nous avons de l'amour. nitwagira urukundo bamwe ku bandi. Reka dusome Passage biblique. imirongo imwe imwe ya Bibiliya, ndasabye. Lisons de Turasoma chapitre 1 muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 14. Petero wa mbere igice cya mbere dore ku murongo jusqu'au verset 6. wa 14 gushika kwa 16. Ndasoma umurongo wa 14. Comme des enfants obéissants, Mumere nk'abana bagamburuka, conformez pas aux convoitises que ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu. ça c'est une exhortation Uko ni uguhanurwa qui nous concerne tous, bituraba twese, ata muntu n'umwe avuyemo. que nous puissions consacrer nos vies Dushobore gushikarira ubuzima bwacu umwami kugira ngo ashobore mu by'ukuri ibintu byose kubigira bishasha, atugire abantu
repose la faveur abo de Dieu. kuri bo harimo uguhimbara imana kuko icyo nicyo Temps de la grâce tubereyeho mu gihe cy'ubuntu ku munsi w'agakiza. nicyo gituma haranditse au jour ngo du salut. ku munsi w'agakiza umwami yaradutabaye nk'uko biri mu bikorero wa kabiri gatandatu umurongo wa kabiri. mbega umwami yarashoboye gutabara, mbega yarashoboye kudutabara, mbega yarashoboye gukora byose ku bwawe Et pour moi, no ku bwanje. que Dieu nous fasse umwami atugirire ubuntu. turabandanya gusoma, Nous lisons le verset turasoma umurongo wa 15 chapitre 1, la suite. ibi ahakurikira. Mais puisque celui qui vous a ariko nk'uko iyo abahamagaye ari yera, vous aussi namwe soyez. abe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose, Il est écrit, kuko byanditswe ngo et saint, mube abera je suis saint. kuko nanjye ndi uwera. Loué hahimbazwe kandi yashigwe hejuru umwami dans mu votre compte. ngo mu ngeso zanyu zose. atari kuwa mungu gusa mu gihe turi mu gikorwa cy'imana, ariko no mu buzima bwa misi yose. Uko mwitwara mu ngeso zanyu zose, mubeho mu buryo buhimbara imana, musangwe muri mu kugomba kw'imana ku buryo bw'uko Ne nous contentions pas twebwe tudaba duhagijwe gusa no canke que nous sommes nés de tunezereje gusa no kuvuga ko twavutse ubwa kabiri, ko byose byabaye bishasha, ariko en soi, bishobore mu by'ukuri kuba bimeze uko nyene, nous puissions vivre dushobore kubaho ubuzima bw'umwami wacu ku bw'ubuntu. et hanyuma nk'uko mentionné précédemment twabivuze ubuheruka, ibintu byose dukora kandi tuvuga bibe bikikijwe bifukiriye mu rukundo rw'imana. je t'en prie. Nous lisons turasoma muri yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo w'icumi. 1 Jean igice cya yohana igice cya mbere igice cya kabiri umurongo w'icumi. celui qui aime son frère ngo ukunda mwene data wundi aguma mu muco, n'y a en lui ngo nta gitsitaza kiri muri we. cela nous no kuri ibyo nabyo tuvuga gusa ngo amen. celui qui aime uwukunda mu by'ukuri mwene se akamukunda bivi imbere kandi mu bunyakuri bwose, muri we nta gitsitaza yigiramwo. nubwo aba abonye ikintu muri mwene data, aho rero ikigongwe n'urukundo biranesha gusa, hanyuma ikigongwe n'ubuntu bizotanga intsinzi ku bw'ubuntu. Amen. ariko reka tubandanye gusoma umurongo wa 11 muri yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 11. celui au contraire qui hait son frère ariko uwanka mwene data wundi ari mu mwiza et marche dans les ténèbres kandi agendera mu mwiza, ntazi iyo aja kuko umwiza wamuhumishije amaso. ça c'est une parole très iri rero ni ijambo rikomeye cyane. le terme hano ijambo ngo umwene data rirasohoye gukoreshwa. nous pouvons être frères turashobora kuba turi et dire bene data que nous aimons hanyuma tukavuga ko dukunda, mais pourtant ariko ce n'est peut-être nubwo biri uko forcément le cas. ugasanga mu by'ukuri si uko bimeze. Honnête, niba dushatse kuvugisha ukuri hanyuma tukaraba hirya no hino yacu, bien des différentes directions mbega hari amerekezo angahe y'ukwizera mu bintu byitwa ngo ni ubutumwa, personne aho abantu ne se salue pas, bataramukanya, connaissent pas batazinanye depuis 10 ans, 20 imyaka 10, 20, 40. tous ariko ngo bose ngo ni bene data, ngo bose ngo bizera ubutumwa, bose ngo bashaka kuba mwizamurwa, n'est rien kandi
nta kindi muri ibyo kiretse ibintu by'ibyumviro byabo bwite bishiramwo. Il faudrait le dire clairement. Birakwiye yuko bivugwa mu buryo bwumvikana, kandi ubushukanyi butangurira mu bisobanuro bagira ku butumwa hamwe n'ibintu mwene Data Branham yavuze no mu mirongo ya Bibiliya itandukanye. Nta kintu na kimwe gikwiye gusobanurwa, byose bitegerezwa kwizegwa nk'uko uko nyene byanditswe. Nuko gusa nuko tuzoshikira ubumwe mu kwizera no mu kumenya Imana, uko tukahuza umutima umwe n'inama imwe. Rero mu bisagara bitandukanye ntihazoba imigwi 4 cyangwa 8 itandukanye, ariko hazoba ishengero rimwe ry'Imana nzima rihagarara ku rufatiro nk'ukuri, kandi rishobora gushinga intahe rw'ivyo Imana yakoze mu gihe cacu, kandi n'ivyo ibandanya gukora. Turasoma muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 15. Uwanka mwene data wundi ni umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi yogira muri we ubugingo budashira ngo bugume muri we. Amen. N'iri jambo naryo ririmbitse. Twaronse ubugingo budashira, ariko nimba tudakunda bene data, ariko nimba urukundo rwa kivukanyi rudahari, hanyuma urwanko rukaba ariko rugandije, dutakaza ubugingo budashira. Twabisomye yuko tudakunda bene data ariko tukabanka, nta bugingo budashira bushobora kuguma muri twebwe ngo buhagume. Reka tuvugishe ukuri, umuntu akunda mwene se ntazigera na rimwe akwiragiza ikintu kibi kuri we, ntazigera avuga ibinyomba kuri we. Azomukunda, azokwizera gusa nk'uko twabisomye ngo n'umutima we wose, kandi azobikora uko akore ukugomba kw'Imana mu buryo mu bigaragara mu bikorwa, azobibamwo uko mu buryo bufatika. Hanyuma ntazobivuga gusa mu majambo. Imana ishobore mu by'ukuri gutanga ubuntu, umuhamagaro wo gusohoka ube iby'ukuri, byacu bibe iby'ukuri, uguhishurwa kose kw'ijambo uko umwami yaduhaye kube ari ukukuri. Ibintu byose twahawe n'Imana, kandi nk'uko namaze kubivuga, bibe bikikijwe mu rukundo. Turasoma muri umurongo wa 11 n'uwa 12, Yohana wa mbere igice 3 umurongo wa 11 n'uwa 12. Kuko ubu ari bwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane. Umurongo wa 12, ntiduse na Kayini, ngo ntidukunde buryo bwa Kayini, yari wa mubi akica murumuna we. Kandi icyatumye amwica ni giki? Nuko ibikorwa byiwe byari bibi, ibya murumuna we bikaba byiza. N'iri jambo naryo litegerezwa kutuja bitumbereye twese ku mutima. Ntibihagije gusa kuba
uvuga urukundo L'avertissement sérieux a été kandi nk'uko aha byavuzwe mu buryo bukomeye ngo ntimugakunde mu buryo bwa Kayini. Mana yanje, quelle chose se retrouve encore. mbega ikintu kigisangwa n'uyu munsi mu bizera. Combien aiment Ni bangahe bakunda mu buryo bwa Kayini, en calomniant leurs frères, mu gutuka bene data, en répandant toutes sortes de choses. canke kubaremeraniriza, gukwiragiza ibintu by'uburyo bwose ku bijanye kuri bo. Bene data n'abashiki banje, igihe cashitse, ukuza k'umwami kuri ku muryango. Dutegerezwa gushika ahantu aho ibintu byose Attend de nous Imana itwiteze ko se trouver véritablement bisangwa mu by'ukuri muri twebwe, en toute sincérité. mu kuri kose. Kandi Connaître igihe cashitse cyo kumenya ibyo umwami akora ubu, kandi n'ibyo dutegerezwa kugiramwo umugabane. alors pas à la manière de Rero apana mu buryo bwa Kayini. et nous l'avons lu. Twabisomye Il n'aime ngo pas son frère. udakunda mwene se ni umwicanyi. Alors que Dieu fasse simplement grâce. Imana itange ubuntu gusa. Turabandanya gusoma, Lisons de 1 Jean turasoma 4, muri verset 20. Yohana wa mbere igice ca 4 umurongo wa 20. Et si quelqu'un dit ngo umuntu niyavuga ati nkunda Imana et qu'il haïsse son frère, akanka mwene data wundi, aba ari umubeshi. car celui qui n'aime pas son frère Kuko udakunda mwene data yabonye ne peut certainement pas, ntashobora gukunda il n'a jamais. Imana atabonye. Cette parole aussi Iri jambo si sérieuse. naryo rirakomeye cyane. Parler Urashobora kuvuga, turashobora kuvuga urukundo rw'Imana tukavuga ngo oh Mana ndagukunda, en est-il alors ariko envers ton frère? gukunda mwene so ho bimeze gute? Comment pouvons-nous? Et c'est là que se trouve le mot Aho rero niho hari ijambo ngo nta nkeka. Nta muntu n'umwe yoshobora gukunda Imana atabona s'il n'aime pas. adakunze mwene se wundi abona. J'ai simplement à cœur, Mfise gusa ku mutima, simplement eu à cœur nari mfise gusa ku mutima gusoma iyi mirongo ya Bibiliya ikora mu by'ukuri kuri icyo kintu, et qui ont tant à nous dire kandi tous. bitubwira twese kugira ngo dushobore kwigenzura. Mais qui veut dire j'aime Dieu? Ariko ninde Il n'a plus de avuga ngo ndakunda Imana ntashobore gufatanya na mwene se wundi imyaka 20, et ne dit que du mal. akaba gusa avuga ibibi kuri uwo? Tout ça n'est qu'un mensonge. Ivyo byose ni ububeshi, ni ubushukanyi. Et se tromper soi-même Kandi révélera être la ukwihenda wowe ubwawe wibesha bizosangwa ari ikintu kibi cyane igihe umwami wacu azoba agarutse. Ndasabye Imana ngo ahe bene data na bashiki bacu bose mu isi yose ubuntu bwo gukunda Imana mu by'ukuri no gukunda mu by'ukuri umwene data wese n'umushiki wacu wese, kandi nk'uko atakira kimwe twovuga kibi ku Mana. Muri ubwo buryo nyene ntidushobore kuvuga ikintu kibi ku mwene data no ku mushiki wacu. Mu by'ukuri tube twigishijwe n'Imana kandi turongowe n'Imana. Aho rero ubwenge bw'Imana buzobana natwe. Aho rero impano za mwemo nk'uko twabisomye mu Bikorino ba mbere 12 ngo hamwe n'ivyamwa bya mwemo Bigalatiya 5 bizogaragara. Reka tubandanye gusoma
Nous lisons turasoma mu bikorosayi ba mbere 13 chapitre 3. ba gatatu abikorosayi igice cya gatatu umurongo wa 14 Mais par-dessus toute chose, revêtez la ngo ikigeretse kuri ibyo byose de la perfection. mwambare urukundo nibwo mugozi uzana gutungana. Amen. Turavuga amen kuri ibyo ngo mwambare urukundo De la perfection. arigwo mugozi uzana ugutungana. Amen. Seul ce qui est parfait, Ni igitunganye gusa nicyo kizinjirayo, ceux qui sont véritablement prêts, ni abiteguye gusa qui seront. nibo bazobayo. Nicyo gituma Mettre dutegerezwa gushimika kuri bino bintu grand sérieux dukomeje bikomeye kugira ngo mu by'ukuri tube ubwoko bwiteguye neza buteguritse. que nous ne parlions Ntitube gusa tuguma tuvuga ngo ubutumwa, ariko mu by'ukuri tube twaratahuye yuko ni ubutumwa bw'Imana bw'agakiza dutwaye, et que Dieu kandi Imana ishaka guhishura byose, igaragaze byose muri twebwe, ubuzima nyabwo. Amen. la nouvelle vie Ubuzima bushasha bw'Imana kugira ngo ukugomba gutunganye kugororotse kwemerwa n'Imana gushobore gusohoza bice muri twebwe. là que nous sommes Nicyo gituma turi hano position de Dieu, imbere y'Imana que ta volonté ngo ukugomba kwawe gukoreke mu buzima bwacu, ukugomba kwawe gukoreke de l'Église, biciye ku ishengero, biciye kuri twebwe, fais tout ukore byose bibe bishasha muri twebwe. Aho rero tuzoja imbere tujanye n'umwami. Amen. Turasoma mu bikorosayi umurongo wa 15 hanyine et la paix de Christ, kandi amahoro ya Kristo à laquelle vous avez été appelés, ayo mwahamagariwe un seul ngo mube umubiri umwe dans vos cœurs, aganze mu mitima yanyu, kandi mube abama bakenguruka. Amen. que la paix de Christ ngo amahoro ya Kristo est dans vos aganze mu mitima yanyu. par la rédemption. Biciye gucungurwa Nous avons obtenu kwarangiye, twaronse ikigongwe, ukwiyuzuza ubuntu n'agakiza, kandi la paix. twabonye amahoro ku Mana, Paix de Dieu, kandi amahoro y'Imana intelligence, arengera ubwenge bwose bw'abantu, régner ashobore kuganza imitima yacu ku ngingo zacu, cœur ku- et nos ku- ku- sentiments. ku- no ku byiyumvo byacu, kugira ngo nibyo twiyumvamwo bibe bitondetswe mu buryo Imana ishaka, Ayez les mêmes sentiments. ngo mugire bya byiyumviro byari muri Yesu Kristo. Abifilipo ba 2:5. Frères et sœurs, Mwene data w'agaciro na mushiki wanje, biblique, si hariho imirongo ikomeye cyane iyo tutagomba guca ku ruhande, ariko dutegerezwa kwigenzura imbere y'Imana, tuvuga tuti mwami mukundwa, rema muri jewe ibibereye byose kugira ngo mbe niteguye igihe inzamba izovuga, ijwi ry'umumarayika mukuru rikumvikana, hanyuma ukagaruka, je sois prêt. mbe niteguye kandi mbe muri ico gitigiri. Ndabasavye Nous ne parlions pas seulement ntituvuge gusa intumwa n'ubutumwa, ariko mu by'ukuri tugarukanwe mu kuzuzwa byuzuye n'Imana, duhuza n'ijambo ryayo. Hanyuma amahoro ya Kristo surpasse véritablement ayarengera mu by'ukuri icyumviro cyose, toute raison. icyumviro cyose. Ayo mahoro aba ariyo aturongora, atuja imbere. Aho rero tuba turi mu burongozi bwamwe mu yera, kandi abarongorwa bose namwe mu w'Imana On la paix. bagira amahoro hamwe n'Imana. Ndasabye Nous lisons de 1 Pierre chapitre turasoma mu verset 1. Bikorino
muri petero chapitre 2. petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere Il était dans toute méchanceté et toute petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'ubujyajya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. à ceci aussi No kuri ibyo nabyo turavuga amen. comme ukuntu imana idushakira neza pour nous avoir laissé sa parole kuba yaturekeye ijambo ryayo hamwe n'inyigisho zose hamwe no guhanurwa kose amen, kugira ngo nous regarder iminsi yose de la. twirabe mu kiyo cy'ijambo ry'imana. Nous devons également nous débarrasser des calomnies. dutegerezwa no kwiyambura kuvuga nabi sishaka kubitebako, ariko iyo niyumviriye Qui ont été kuvuga nabi propagées ibyakwiragijwe kuri jewe au monde entier. mu isi yose guhera mu 1979 aho rero nshobora kuzunguza umutwe gusa nkavuga ati mana yanje, Est-ce qu'une telle chose mbega est vraiment possible? ikintu nk'icyo kirashoboka, ariko Il sera manifeste bizogaragara si nous nous aimons les nimba dukundana bamwe ku bandi, aime véritablement. nimba ukunda by'ukuri mwene so Propagera ntuzigera ukwiragiza kumuvuga nabi na kumwe kubimuraba. il n'y aura pas Aho rero ntihazoba hari na gato ukuvuga nabi muri wewe. qui est dans les hommes Ibyo ni ibintu byiboheye mu bantu exister. kandi ntibikwiye kuba bihari mu bizera mu by'ukuri. C'est débarrasser Bategerezwa kwikura bakiyambura umuntu wa kera bakambara umuntu mushasha aremwe mu kugororoka no mu kwera kw'Imana. et pour cela Kuri ibyo nous sommes reconnaissants kuri ibyo turashima que ce soit possible ibyo que Dieu bibe ibishoboka l'opère. kandi umwami Imana abikore mu muntu wese muri twebwe. Je t'en prie. Nous lisons Turasoma 1 Corinthiens chapitre mu bikorino ba mbere cya kane umurongo wa gatandatu, 1 Corinthiens mu chapitre bikorino ba mbere cya kane umurongo wa gatandatu. C'est à cause de vous frères Ariko bene data, que j'ai dit ces choses. ibyo Application mbyigereranije ko jewe na Apolo vous appreniez en nos personnes à ne pas aller ku bwanyu nk'igishushanyo, kugira ngo ibyo mvuze kuri twebwe bibigishe kutarenga ibyanditswe, ne conçoivent de l'orgueil ntihagire umuntu yikakisha l'un contre l'autre. agwana ishaka ry'umwe akagaya uwundi, hashimigwe umwami. Ça, c'est l'un des passages Iyi ni imwe mu mirongo y'ingirakamaro cyane muri Bibiliya, ngo ntitukarenge ibyanditswe. non le mentionner. Rero nimba ubu twobivuga, Combien de directions mbega hari amerekezo angahe, toutes ces kandi directions sont ayo merekezo yose au-delà de ce qui est yose yagiye arenga ibyanditswe. Nicyo gituma hari ugutandukana, nicyo gituma hari ibice, ariko iyo bose bavuga ibyanditswe hano gusa, aho rero twobaye duhuje umutima duhuje n'inama. Ariko umwe akaza hano, uwundi akagenda hariya, umwe akavuga ibi, uwundi akavuga biriya. c'est de là que vient Aho niyo hava ibyo bice byose. Ndababwira igihe cyashitse je dois dire aho ntegerezwa kuvuga, nkabwira bene data bose b'abakozi, sincérité nkomeje mu mutima kandi nkabivuga mu izina rya Yesu Kristo, mwigenzure et n'allez pas au-delà de ce qui ntimurenge ibyanditswe mu ijambo, kuko urubanza rw'Imana ruzubacikako mwebwe hamwe ont été égarés n'abo bazimijwe namwe, kuko vont au-delà abarenga bose ibyanditswe bazimiza abantu. et c'est pourquoi Nicyo gituma nous avons les différentes hari imigwi amerekezo atandukanye, kandi byose ugasanga ni ukuzimira gusa.
Ce n'est que lorsque ni gusa igihe ijambo ry'imana rivugwa rikizegwa nk'uko nyine ryanditswe, nous deviendrons aho niho duhuza umutima tukaba umutima umwe duhuza umutima n'inama. Ndabasabye ntimukarenge ibyanditswe. c'est le ainsi par uko niko umwami uhoraho agize, kandi abibwiye abakozi bose b'abakozi de ne plus n'abumviriza ntibakire ikintu na kimwe ngo bizere ce qui n'est cyangwa ibintu bidashobora gusomwa muri Bibiliya. Imana ibitange il kandi izo bitanga tous les élus. ibihe abatoranijwe bose. Nous lisons Turasoma muri Timoteyo wa mbere, 1 Timothée Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Lors de mon départ pour la Macédonie, j'étais demandé de rester plus longtemps. Nuko guma muri Efeso nkuko nakugiriye inama hamwe na ja i Makedoniya kugira ngo uteshe ba bandi ntibigishe ibiciye ukundi. Qui soit le Seigneur. Hashimigwe umwami. En ce temps, Muri kino gihe, Paul, muri ico gihe Pawulo c'est Timothée, yasize Timoteyo i Efeso. et ici se trouve le mot Hano rero hari ijambo ordonne. ngo Pour que tu utegeke, ordonnes à ceux qui apportent des doctrines étrangères. ngo uteshe abazana inyigisho ziciye ukundi. Mu izina ry'umwami ntegetse bene data mu isi yose ntibazane inyigisho ziciye ukundi, ariko bazane ijana ku ijana Et ibyanditswe gusa ibyanditswe muri Bibiliya. Aho uko ngo ndakugira inama, ndategetse les doctrines étrangères kuri abo bose bazana inyigisho ziciye ukundi nibaceceke rimwe kandi burundu, hanyuma bihagarare ukuzimira kose, ibice byose n'amerekezo yose, hanyuma nous revenions tous tugaruke twese ku Mana no ku ijambo ryayo, hanyuma tuhuze umutima n'inama. Nk'uko Pawulo yakunze gukoresha iryo jambo ngo ushireho, également le faire. nanje ntegerezwa kubikora uyu munsi mu izina ry'umwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ndashizeho, ndategetse bene data bose mu isi yose ntibabe bakizana inyigisho ziciye ukundi. Ça, c'est le ainsi Uko niko uhoraho agize mu ijambo ryiwe. Ndabasabye plié à ngo mubicire bugufi ibyo, igihe kirakomeye kandi ukuza k'umwami kuri imbere y'umuryango. Nous lisons Turasoma mu Bikorino ba mbere 15 umurongo wa 49. Abikorino ba mbere 15 umurongo wa 49. et de même que nous avons porté en nous l'image Kandi nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uwijuru. remercié soit le Seigneur. Hashimigwe umwami. Notre Seigneur Umwami wacu à nous yabaye usa natwe que nous devenions semblables. kugira ngo natwe tuzose nawe mu izuka. Reconnaissant à Dieu. Turashimira cyane Imana kubwo imirongo yose ya Bibiliya. Ubu rero turasoma ibikurikira Et le dernier. kandi ni wa nyuma. Nous lisons Hébreux chapitre Turasoma mu Baheburayo verset 35. 10:35 gushika ku 37. Abaheburayo igice c'10 35 gushika ku 37. N'abandonnez donc pas votre joyeux Nuko nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, Vous avez besoin de persévérance. kuko mukwiye kwihangana Qu'après avoir accompli la volonté kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranye. Umurongo wa 37. Kuko hasigaye igihe gito cyane, alors
viendra celui kandi ugira aze azoza ntazoteba. Amen. après l'accomplissement de la volonté. Ngo inyuma yo gukora iby'Imana igomba, Il m'est très difficile de faire cette remarque. birangora cyane kuvuga ibi bintu, Mais ariko il m'a été demandé narasabwe d'adresser une parole. ko novuga ijambo nkomeje kuri bene data Qui apporte bose des faux enseignements. bazana inyigisho z'ikinyoma, Particulièrement aux frères na cyane cyane abene data bakwiragiza ibintu byo kurongora abagore benshi. c'est difficile pour moi. Kuri jewe birangoye kuko sinzi abo bene data ahantu batereka, N'ont-ils jamais eu la parole? mbega ntibigeze basoma ijambo. Dieu le Seigneur Umwami Imana a-t-il crié mbega yoba yararemye canke ngo akorakore ba Eva babiri canke batatu ba Adamu? Oya, Il a formé une seule. yamuremeye umwe. Notre Seigneur n'a-t-il pas Mbega umwami wacu ntiyavuze muri Matayo 19 ngo umugabo azosiga se na nyina yifatanye n'umugore wiwe? Matayo 19:5 atari kwifatanya n'abagore biwe, ariko azokwifatanya n'umugore wiwe. Mbega twese dufise imirongo ya Bibiliya itubwira neza neza ico ijambo ry'Imana rivuga. Et c'est pourquoi Nico gituma il faut aussi dire birakwiye ko bivugwa rimwe kandi burundu kuri abo bene data bose, avec certitude, dushize menace amanga tunabakankamira qu'ils seront yuko bazohanwa imbere y'Imana kandi ntibazoshobora kugira umugabane n'umwe mu izamurwa kubera yuko bazanye faux enseignants. inyigisho z'ikinyoma. Que voulez-vous, frères, Bene data bo muri Afurika mushaka iki? qui croient pas? Mwebwe abakwiragiza iyo nyigisho, Voulez-vous coucher avec deux autres? murashaka kuryama n'abagore babiri batatu? Mbega mwarataye ubwenge? Qu'est-ce qui vous a Ni iki kibashikira? Revenez. Garuka ku bwenge, mugaruke ku ijambo ry'Imana. Oh, Je ne sais pas. sindabizi, ariko byari bikwiye gusa yuko bivugwa. Et je suppose Mfata ko Dieu Imana fera grâce. izotanga ubuntu. Nous pourrions encore lire tous les autres. Twoshobora gusoma iyindi mirongo yose ya Bibiliya. Marie, Mariya, aimez vos femmes comme le bagabo Seigneur. mukunde abagore banyu nk'uko umwami yakoze ishengero, hanyuma umugore yubaha umugabo wiwe nk'uko biri mu Efeso 5:22-25. Twosoma iyo mirongo yose ya Bibiliya, ariko Je le répète, ndabisubiramwo, ndasubiyemwo kandi ndategetse abo bene data bose proclamez ntibatangaze n'inshuro n'imwe izo nyigisho z'ikinyoma, mais seulement ariko que vous proclamez, batangaze gusa ibyo bashobora gushingira ku byanditswe byera. c'est-à-dire Bisigurwa ngo uko niko uhoraho avuze ku ijambo ryewe. Mu ncamake, dans la parole, mu ijambo ryatanguje frère Keller mwendata Kera a choisi le chapitre yahisemwo igice ca gatatu co mu Migani, et nous l'avons tous reconnu. kandi twese twabimenye. Aucun autre homme sur la terre Nta muntu n'umwe hano ku isi yari afise ubwenge nk'uko Salomo yari abufise. autant de proverbes, Mu gihe c'imigani, mu gihe c'ubwenge, autant de conseils mu gihe byo gutanga inama mu bikorwa qu'il a donné. nk'uko yabitanga, Nous l'avons déjà kandi nk'uko twabivuze yuko umwamikazi w'Isheba nawe yararengewe, et nous sommes tous. kandi twese turakogwako igihe dusoma ibyo byose. Mais ce qui nous intéresse, Ariko icyo twitwararitse mu by'ukuri mu isezerano rishasha seulement de recevoir les si enseignements gusa mystérieux. guhabwa inyigisho z'inyuma gusa, ariko duhabwe inyigisho z'Imana imbere muri twebwe.
kugira ngo dutondeke ubuzima bwacu bwite, tubutondeke mu buryo ubwo nyene twatondetse ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'impwemu, mu buryo bwa Bibiliya. Aho rero tuvuge mu ncamake, Imana yarungitse mwene data Branamu mu gihe cacu afise ubutumwa bwa nyuma. Munyemerere ico kinaco ndagishimikeko. Turashima cyane kubwo ugusobanurwa kwa Bibiliya mw'isi yose. Ntihavugwa gusa ubutumwa, ahubwo havugwa ubutumwa bw'agakiza. Gushika no muri Matayo 24 umurongo wa 14 havugwa ko ubwo butumwa bw'agakiza buzovugwa mu mahanga yose nk'igishinganahe. N'uyu munsi naho ubutumwa bw'agakiza bw'Imana bwavuzwe mu mahanga yose nk'icabona. Hanyuma bose mu mahanga yose abagize umugabane mu bwoko bw'Imana bazotega amatwi iby'Imana yavuze. Ariko gushika mu Vyanditswe 14 murongo wa 6 hariya haranditswe, havugwa ubutumwa bwiza bufite agaciro gahoraho, ubutumwa bw'agakiza bufite agaciro gahoraho. Mbere natanabashiki banje ndabasabye guhera uyu munsi muvuge gusa ubutumwa bw'agakiza bufite agaciro gahoraho, ubutumwa muri ubwo agakiza k'Imana byo harimwo ubutumwa bw'agakiza bw'Imana bwashize hagati na hagati mu bikorwa ibyabereye ku musaraba Karuvari, ngo uko niko Imana yakunze cyane abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose, abizera uko gucungurwa kwarangiye, atari kwizera gusa by'inyuma gusa nk'uko imigwi yose yo mu madini bizera Yesu Kristo. Ibyo ntibihagije gusa, ariko kwizera Yesu Kristo wasoje ukucungurwa kuzuye biciye ku maraso yiwe ku musaraba i Golgotha. Amen. Ntitwizera gusa muri rusangi nk'uko mu gikristo babigenza kuri Noweli canke kuwa gatanu mweranda, kuri Pasika canke ku munsi wa Pentecote. Abantu bose barinahaza iyo minsi, ariko twebwe twizera uwo mucunguzi, tukizera ico gikorwa carangiye kuri buri n'ijambo ryose ry'Imana, kandi twizera imigisha yose Imana yaduhaye. Amen. Mbega ni gute Imana itazoduhana byose nawe? Uko rero Umwami yarongetse muri data Branamu hamwe n'ubutumwa bw'Imana bw'agakiza ubwategerezwa kubanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Umwami yarankoresheje inyuma yo gutaha mu rugo kwa muri data Branamu kugira ngo nzane ubutumwa bw'Imana misi yose, kandi nta muntu n'umwe azogira icyo yitwaza, nta n'umwe afite icyo yitwaza. Bose barumvise kandi bose bashobora gufata ingingo zabo, ariko nk'uko Yohana umubatizi yarazi umurongo w'ibyanditswe ufatiye kuri we, haba Malaki igice cya 3 umurongo wa mbere, yaba Malaki igice cya 4 umurongo wa 6 agace ka mbere, uwo Yohana umubatizi nyene yashobora kuvuga mu gice cya mbere muri Yohana icambere umurongo wa 3 akavuga ngo ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa, nimutegure inzira z'umwami. Muri Yohana wa mbere 23 yafatiye ku murongo wo muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 3. Mwene Branamu yashobora gufatira ku murongo wa Bibiliya waba ufatiye kuri we.
Et frères et sœurs, kandi bene data na bashiki banje je le dis simplement, ndabivuga gusa mu guca bugufi kose je l'ai vécu. kubera yuko nabibayemo. Le Seigneur, umwami umwami le Dieu du ciel et de la terre, umwami imana y'ijuru n'isi qui m'a dit, niyo yambwiye ngo mukozi wanje igihe cawe cyo muri kino gisagara vuba kirarangira, ngo nzokurungika d'autres villes, mu bindi bisagara pour proclamer, kugira ngo uvuge ijambo ryanje et vous l'entendrez à nouveau. muzosubira kubyumva no mu ijuru. ni ukuri kuzuye. Nicyo gituma Jamais pris part sinigeze ngira umugabane mu nyigisho n'imwe y'ikinyoma, ariko navuze gusa ijambo ry'Imana. et de la même manière, Muri ubwo buryo nyene le Seigneur a dit, umwami yaravuze ngo nagushizeho, selon 2 Timothée chapitre 4, nk'uko biri muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4, kugira ngo uvuge ta parole. ijambo. Car Kuko là il est écrit, aho haranditse ngo vuga ijambo mu karyo kose, car il viendra un temps ubwiye gikwiye n'ikidakwiye, kuko hazoza igihe aho inyigisho z'ibinyoma seront présents. ngo zizozanwa. Ariko munyemere ndabivuge mu buryo bwumvikana, Au milieu de tout hagati muri izo nyigisho zose ziciye ukundi, inyigisho y'ukuri ya Bibiliya iravugwa, kandi abo bose ari ab'Imana bumva ijambo ryera ry'Imana. Haleluya, amen. Ntushobora kuvuga nkavuga ibyo nabayemwo nk'imenyerezo canke n'ibyo Mwita Abrahamu yavuze, ariko Imana yizigirwa ibahezagire mwese, ibane namwe, ifashe bene data bose b'abakozi mu ndimi zose no mu bihugu byose, bose bahezagirwe muri Suisse, muri Autriche no mu bihugu byose bibanyi, mu Burayi bwose no mu isi yose. Abo bose bari mu ishengero mu mugeni w'umwagazi bashobore kwitegura, nk'uko twabyumvise mu murongo wa nyuma twasomye mu Baheburayo 10:35, ngo kuko ngo hasigaye igihe gito, ngo uzoza azoza kandi ntazoteba. Ntiturindiriye ubusa, turindiriye ukugaruka kwa Yesu Kristo, kandi twiteze, turindiriye yuko ibyo biba mu gihe cyacu, kuko ibimenyetso by'ibihe bivuga imvugo yumvikana, ngo igihe muzobona ibyo byose, aho rero muramuke imitwe yanyu, kuko ugucungurwa kw'imibiri yanyu kuri hafi, kuko biri muri Luka 21:28. Bene data bakundwa bakoresha ijambo, muhezagirwe mu mugisha w'Imana ishobora byose, mube abumvira, mugaruke ku ijambo, kandi namwe mwese bakundwa bene data n'abashiki banje mugize umugabane w'ishengero mugeni, Imana ibahezagire kandi itange ubuntu bwayo kugira ngo bose babe mu kwitegura kwabo, kuko haranditswe ngo kandi umugeni wiwe yiteguye, nkuko biri mu bya Yohana 19:17. Ibi twihweje uyu munsi twazirikanye ko bidufashe ku kwitegura guhura n'umukwe. Muhezagirwe, amen, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Zanana nanje Igorogota, urabe ibyabereyeyo ku bwawe ku musaraba. Hariya niho yakubabarijwe, hariya niho umwami yagupfira, asuzuguwe n'abantu, atukwa agacokogwa, yabikoze ku bwawe.
Oh, viens avec moi à Golgotha. zanana nanje i Golgotha. C'est là que le Sauveur du monde a aho niho umukiza w'isi yaviriranira, Et de cet homme que tu méprises kandi uwo mugabo usuzugura retentit de la croix la parole. humvikana ku musaraba ijambo rivuga ngo byose birarangiye. Il l'a fait pour toi. yabikoze ku bwawe. Oh, viens avec moi à Golgotha. zanana nanje i Golgotha, Car ici sur la terre, kuko le ciel se rapproche de toi. hano ku isi ijuru rirakwegera. Oh, raba Yesu yikoreye ibyaha byawe La croix, ku musaraba, il a expié dans yahongeye yahanaguye mu mubabaro nk'umukiza. l'a fait pour toi. yabikoze ku bwawe. Amen. Amen.